Gutaya tamba kandi tamba tamba Unomusi tamba kandi tamba wateguriye bisha Kibajubaju nkuko mbona yatubwira kwanza amazina y'ukuri no muzina muzika izina rya Alison Kibajubaju ivanye n'ibintu mbona ariko arakora reka tumumwa yamaze yidondore amazina y'ukuri aratubwira nama AKA we yose kugira ngo tumumenye tuyagere umuntu muzi fresh aramubona muri quartier kandi ni umusore yajaberewe cyane biteye n'ubwoba reka tumumwa yamaze yidondore Alison Kibajubaju umwanya ni wawe guy. Yes, thanks sana oguceceka sogo panchika muri rino game aya mu 5G Agera hirya kore comptoir musabe ivyo mushaka vyose turariha ndabaha nukuri ndabaha nukuri ndabaha rekana nakajya gatepe katabaha ingaha icara haguruka gupampatisha nkuko musanzwe mubizi ni Alison Kibajubaju aka Baju wa Buja original sample Baju ndani ya JCTV endelea ndani ya JCTV kabisa kuko mubona kuri mikro ya mbere turumena Clovis Mr Guy Mr So kuko mubona muri JCTV no musi tufite mutumire atavyoroshe cyane mu gudukorera imiziki igenda iryoshe imiziki igenda iri tuvuga ko ni dancehall imiziki itambika cyane si ya miziki ya love mbega Mr Alison kubera ko yise kuririmba dancehall tari muri love urubega uri mu no love ndi mu rukundo n'amashuri kuba atari mu rukundo mugabo ndakunda dancehall ko yani ko nahoze n'umudancer ndabikunda cyane kandi ndabyishimiye kuva ryari Alison ari umudancer kuva Alison ari umudancer 2015 guys mikubona byumva Alison Kibajubaju ntabwo ari umuririmbyi gusa yahoze ari umudancer ari kuri stage aguma tamba kandi baravuga yuko umuririmbyi akwiye kuba umuntu aduza stage aduza icyo bitwa vibe mu bantu. Alison Kibajubaju maze kumubona muri show yarangyoheye cyane Kibajubaju umunsi wa mbere namubona yani muri show ariko twavuga ko abantu bose bamaze no gusinzira mugabo bose baravyutse guy turashaka kumenya ibanga rya ukoresha kugira ngo duze vibe gana kujya ibanga ryanje nuko nkora ibintu biryohera abantu bose kandi ndabikunda nkuko atari ibintu banshizemwo ari ibintu nibisanzemwo nk'imano umuziki ndawukunda nkuko nabivukanye kuvuga yuko na byose mubere yego ibintu byaje kuva kera cyane mbega Alison ni kubona uberewe Unomusi mbega ni vyo Unomusi gusa canke ni vya misi yose kuva kera no muri quartier no ko nyene navyo navukiyemwo hajya Alison abahe Alison nko bisanzwe bizi aba kumubone yego zone ya buze kumwene hari abatatahura mbega ni zone yahe zone ni quartier canke ni zone uterere quartier Kinyankonge mbega Alison kubona yajaberewe nkuko muri quartier umfata gute usanzwe bizi n'umuntu abikuriyemwo ndabegwa ntavyisanzemwo yego ni Alison Kibajubaju muri ko muramwumva kuri micro za JCTV kandi mutibagira kugira like comment ugenda subscribe kuri YouTube kuri Facebook ugire partage kandi ndetse hose ugire partage kugira ngo Unomusi wamenye vibe iri muri JCTV yuko itoroshe. So Alison Kibajubaju Unomusi ku ndirimbo ya kangahe? Indirimbo yiwanje fisi indirimbo nyinshi muga sindapostinga novuga yuko maze gupostinga nka 3 gusa indirimbo fisi ni nyinshi turashaka kuduhe akapera kwimaze gupostinga Alison Kibajubaju umusore aberewe cyane urakoze cyane man yadu akapera ku ndirimbo yawe uko gupostinga indirimbo wanje gupostinga sana bayito ikinyabi mbega bafite amasanamu canke ni audio gusa sanamu sana ziko zizasoka muri no minsi naziko zirasirikira mu gisagara cacu ca Bujumbura ndetse n'ahandi hose atandukanye platform zanje zose ni Alison Kibajubaju mwenyewe turashaka kuduha akantu gato gusa kwiyo ndirimbo yitwa ni kinyabi ni klasirikira ubu yego mbwa mvuga yuko ko hari ikindi gikorwa kimaze kuja mu ngiro no mwanya ndagifise maze duha akapera kwanza kuri kinyabi kuko muri uyu mwanya abantu biteze kubona Alison mbega shoboye iki ibyo karavuga sama jambo
samajambo ni ibikorwa bija mu nzira mando duhe gatoya kwanza kuri kinyabinyabi mushaka gutampa ya dushaka gutampa majiga n'amademo ne muze dutampe ni muze dutambo namo situratamba ni kwirekura wakamikino wakina dada wanatemesha kinamo tunawatemesha sisi mavijana tunatemesha washa fire yeah leo ni leo jamen jo to enjoy akuna michezo wala mitani raba maniga higanino baguma bakubita amazomo baraba amajiga barashushe tutenije namwe nabakoreye bite bisaba winyagaze yeah thank you very much Mr. Lison Kibajubaju wavyanka wavyemera kandi ifise amasanamu byose ifise amasanamu mbega uko yakozwe niko wari ubyifuza canke barakujyajyaniye oya video yiwanje vraiment ko nari nayiteguriye kurayipangiye niko yakozwe sana nubwo hasi mwaravuga akinyatsi gatonya mugabo ndazi ko nari ndayishaka niko yaje mbega ntasiragoboye nazo mu yo ndirimbo yawe kugira ngo ukore amasanamu ko tuzi kenshi bikunze kugorana byarangoye mugabo cye nivyangoye kanini cyane kuba nari mfise abanyitaho banyitwararitse babifashemo neza byaragenze nko nabishaka narabinezerewe cyane Lison Kibajubaju niwe kujigiwe ni Lison Kibajubaju nta montage irimwo unko burani Lison Kibajubaju unomusi ko mbare amarori abiri mbega bisigura iki kubona wajamba amarori abiri Lison Kibajubaju cyangwa iyo hejuru samarori ndiko ndabona bisanzwe vyanje ni nkanga creation kanje kuno munsi kila misi yose ko uko bwije niko mpanga creation kanje bivanye n'umuntu anyambika bivanye n'umuntu anegurira imyambaro yanje unomusi Kibajubaju byose mwana mwambika yego kandi ataronga mu gihugu ninde bamwitwa Derek John aka Babalao from the UK yego guys sumurundi umuntu amwambika ari buraya mbega Lison Kibajubaju ngo muntu wari umukuze wawe it's my brother, it's your brother yego ndakunda cyane arananyemera sana guys ifoke muzemera ko ibintu vyiza kugira ngo muze munemegwa n'abari hanze y'igihugu eka urashobora kufise brother wawe cyangwa ufise wono kwitwa umukuze wawe cyangwa umukuzine ugasanga nakwemera bivanye n'iki nivyo ukora atemera mwemeze kugira ngo aze arakwemera Lison Kibajubaju nagoma ndababwire yuko no turi ngaha cyacakara bikurikirana sana yego ubunye twe turavugira ngari kadukurikirana yego uvuga ku materi ya mbere niyo ya mbere Derek John aka Babalao aho yose ubahwe dusizemwe na Mr. Guceceka sugu panchika ubona we ninde Abuguchi from the UK boss ni from the UK why none we ntabarundi bagufasha abarundi ndabafise na cyane mvukira nk'abagenzi biwanje wa mbere aza ni Clover Moderne yego ndagushimiye cyane bro ubahwe n'ubu kugeza aho ngeze ndazi ko nawe ubifise mu ruhara brothers abuze Clover Moderne ntabuze uwundi ni je uri kora nka imbere ya kamera uri kubona nga kuri TV zacu za JCTV narababwiye je uyu mwaka wa 2024 ngiye kubazanira makuru mashasha Lison Kibajubaju benshi bari bamuzi Lison Kibajubaju batarorose kubona mbega ako gacerere karakiki gacerere kiwanje mutuzo gusa tugenda dutigita n'ibintu byacu buke gusa bro ndavyo kuntu usa ndabona umenga nararose mu gihugu cy'u Burundi ntaranye ni mu Burundi imane nigutekereza sana tu guceceka suko panchika nawe uravyumva yo look yawe siyo ngaha gaye mani nakubwiye ko nambikwa n'umuntu ari buraya vuze ati nkeneye kwambara kanaka karurira indege kakanshikira bakabishikiriye guys iyo chance si ya bose ivana amateka ubufise bro mbega Lison Kibajubaju uno muso ofise featuring maze kora n'umuntu cyangwa misi skora giti ci wawe kugira ngo zewe wenyene uri umwe ndizeye ko nkora ku giti ci wanje me gusa mugabo vuba ntashimye kubivuga ndafise gukora featuring n'umuntu furani mutubwire shimye kumuvuga ibintu bitaraza mu ngiro biracari kuziko biracatogota kirazira gutanga imisosi abantu bayige batari wishikire naravyibagira Lison Kibajubaju yambye agishika ati afise igikogwa kandi ndakeneye ko duhe ikintu gishasha yambwiye ko afise indirimbo yitwa Taya ndabivuze bro yego ndabivuze niho yibereye ngoma yitwa Taya dukeneye ndayifise uri umwanya tuvugira aha yego ndashaka rodo akantu gatoya nimba atari banga bro
So by this original Gotea, tampa, fuga, tampa, kiss, tampa, tampa, kibaju, tampa, miss tampa, toss tampa. Unomusi twabate body yerisha, risha. Unomusi twabate body yerisha, risha. Mabadada nokuri mundeke, mabadada nokuri harasha. Disha, 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 disha. Guys, mko murabyumva ni Listen Kibajubaju ku ndirimbo yise tayaya. Unomusi ko turabahonja niraja ku mugaragaro Listen Kibajubaju. Yego. Mbega kubera kutarabaha abo bantu ndumva indirimbo cyose cyane kubera kutarayiduha none. Unomusi urayimpaye kubera ndakumeneye ibanga. Abundi kugira ngo ye abakunzi ba Listen Kibajubaju ekanetse n'abakunzi ba music iri hagati muri plus 257 habuziki ari ibintu kibuze keshi nkunda gukora arunga indimbo zanje zitagira video ari ama lyrics gusa me nabonye ko umwanya wa nakaranya ni mwinshi shimye ko umwaka wa 2024 nushiri ibikorwa byanje ku mugaragaro nyerekana amasanamu meza sinawe wenyene eka n'abantu benshi bafasha bashyiramo ingufu kugira Listen Kibajubaju abe Listen Kibajubaju nko bisanzwe bimenyereye baguma bambaza indirimbo bimeze gute avuga ati indirimbo iracari mu gikoni cyari kwiyatogota me n'umunsi kubashimye no kuyigira nkuko ni kubwawe me gusa kuba nize ko ndayifise n'amasana mu vuba agiye gusohoka ni mpamvu ushimye ko nishira ku kugaragara umugabo sindayiposting iyo ndirimbo yanje ndacayifise nyene tu ego guys nama nababwiye nzobazanira ibyinyageje byose Mr. So Unomusi nababwiye ko nazane muri rimbi wacu kwa Listen Kibajubaju adukora ama hit cyane ama hit song mbega Unomusi Listen Kibajubaju ko tubona atemberanye kepi muga tubona atayambaye mbega haba habuze iki harashushe cyane harakanye bimeze gute ndabaza harashushe cyangwa harakonje yes ko mutambwira byaryoshe cyangwa ni byaryoshe bya yamani kuba ntambaye chapeau ni kubera yuko byaryoshe n'ingoma ngira bigaragaza biraryoshe sana afise look yo bugesera sinzi ko bayibona ndanaryoherewe kuba ni muri JSTV banyakiriye neza byishimo ntariye nanyoye bimeze neza cyane aho ujurajya uranwa ekanese n'ama hit sana ama hit Listen Kibajubaju iboneka ko yambaye kirato kitoroshe cyane mbega Listen Kibajubaju ngo nico cyavuye muri UK nakubwiye yuko umunanyambika atari wo mu Burundi hari umuntu ari muri UK Derek John aka Babalaho cyo namubwiye ko nkeneye nico mfasha nico nkorera we wananjanirangije sana twabanangije ikiganiro mesi nashimye ko nobwiza ukuri abariko badukurikira hagiye kubibaza yuko ndano hano wagize compare nagoma ndababwiza ukuri abakunzi ba JSTV niho nibereye niho ndi nkuko mubona ndi ndani ari kuri plateau de star yego ndani mu ya JSTV ndani ndabaramukije cyane ndabibutsa yuko mwogira comment share na partage nyinshi cyane kumwe n'umukunzi wanyu havyigenza mu neza ni Listen Kibajubaju aka Baju Abuja original sample ko musanzwe bimenyereye ni wa mukunzi umwami Afro Piano mu Burundi sinzi ko ari uwundi muntu ubundi azoza bashatse kunyigana Afrobeat Afro Piano byose ndavyigenzamwo neza hari wambwiye yuko Mr Kivodo ambwiye Gato Karakura yego natanguye ndi muto ndazi nzozamuka ngere nkaho shaka kugera ndinga indani ya JSTV man shaka hashe hatokombere bambajije yuko hashushe cyangwa hakonje hari n'ivumbi harakonje kuko ndumva na climatisere zaho hazi hasunika neza nta vumbi tubona mwemu yaryoshe Listen Kibajubaju mbega nige jambo bwira Derek John numvise cyane yuko yoba hari ikintu kinini amaze ku muziki wawe Unomusi yarakimariye sana Derek John ndamubwira yuko yubawe sana akunda mu kirimi cy'igiswahili
sizikatokana na hura brother Derek John basi ulipokuwa popote respect. I am Lison Kibajubaju brother John. Yeah. Brother John says yeah, Derek John brother Yeah. Derek John anafurahi sana Lison Kibajubaju kwamba unamsaidia sana kwa muziki wake. Yeah. Lison Kibajubaju mpaka siku ya leo alopangia style mwakali. Zebaba heshima sana. Heshima kwa Derek John. Wamesema sitoboi tatoboa kila mala. Hata kama wakipona ninabaki nina flow. Kweli sha. Showboy Lison Baju Abuja original sample. Wavyanga wavyemera. Ndindani ya Ageze TV Muvyishi sana. Sana gose turi kumwe handsome boy. Yego. Mr. Clover. Tugenzamwo neza sana. Tanga amasanamu mu mafoto meza sana. Mbwira na cameraman hariya. Yubawe sana. Kavyigenzamwo neza ku masanamu. Mr. Isai. Yego. Abikora neza cyane. Araceceka sana. No ari karaba image meza muri uyu mwanya. Yego. So Mr. Lison. Unomusi mbega Lison yoba yubatse canke wakiri muwo twita umusiribateri. Vyo tubireke. Turihoze. Sorry Kibajubaju nk'umwana. Umwana tuko gusa. N'umwana w'igihugu mu bisanzwe. Yego tubatuko. Tiraga ibindi. Lison Kibajubaju n'umusore twama twabonye cyane mu stage menshi, ama stage agenda akomeye. Mbega Lison Kibajubaju aho baye. Iyo wabonye ko uraduga ama stage akomeye. Mbega nta kindi kintu nandi image biha babone ko Lison Kibajubaju yoba rande hano yoba ageze abandi batarashika. Yeah, mama zimisi babimbwira muri page ya Facebook. Baranafise n'ubwoba sana. Bishi barapinga abandi bagaponda. Mugabo kuva maze kugaragariza igikorwa canje cyambere cy'umuziki wanje kinyabinyabi. Irashimisha sana. Baramponda ngitangura gukora ibikorwa ngo naho nzofanishikanye. Mugabo ubu nibo bagaruka bakambwira ati brother sorry teri nambwe bana support sana. Kambwira nteri nambwe ashaka gushika ko nzohashika. Nanje bikantongura sana. Yego. Guys mwikomera byumva Lison ni umuntu ataciye mu buzima tuvuga ko bworoshe cyane. Mbega Lison Kibajubaju Unomusi nize ntambamye ubuhura nazo mu gihe uri kurakora donc cyo twitwa hit songs zawe. Intambamwe naho nazo sana kubijanye niki umuziki ndiko ndakubita ama dance arabaye ibintu by'inyatsi nyene me tu gushika barambye bamwe ndabireke ko bivanye na tarayi wanje. Arabizi benshi abanzi benshi sana ku stage atandukanye ndumudansere. Cyane muri Don Bosco South Beach hanandi heshi sana hatandukanye. Arabizi byabaye mu makado finale mu mafinale je ntwari kombe muri MTD dance umwami. Lison Kibajubaju ibye karabwira muri uyu mwanya guys nubabwira ko atari ubeshi uko je tumaze gura kuri stage turamaze gura akatari sinovuga ko ari kabiri gusa kararenga naho nakibuka ariko Lison Kibajubaju novuga ko indirimbo ziwe zikora ku mitima ya benshi guys. Ari indirimbo ziri dancehall, indirimbo naho uba wumvitira ushobora kugira gatoya gusa kumburi kuratamba ukagiye kikangora amaze kugiramwo. Indirimbo ziwe indirimbo naho bo wawore bankunda kunywa agacupa abo twita agacupa usanga wenyine watambye utari muri mood. Indirimbo ze zishira muri mood. Lison Kibajubaju mbega uri kuri stage ukabona abantu bose ko baratamba indirimbo zawe ibyo ubwawe wiyumva gute? Ndi kuri stage ngabona abantu baranezerewe ndagirwa sana. Me sindashika kushaka gushikako bro tubwire nyimba atari banga ni hano wifuza gushika bro. Ndifuza gushika sana hamwe nuriya kuri stage umuntu wese akavuga ati ujya mwana agitanga kunja mwa bijya bintu akabimbwiye neza yuriye kuri stage magazeko hariho n'abakuru bacu b'igihugu turi kumwe ariko barandorera ko aje ndirimba dancehall me naririmba nibijanye ni ndimbo z'impanuro nk'indimo anje vuba havuye kinyabinyabi hagasubira tayaya ngaruka n'indirimbo anje y'impanuro kubijanye n'ubuzima bw'abantu kandi zo biri muri dancehall kuko n'umwami afro mapiano izo zari mu mapiano bose bayumve ntange nka message gyohera abantu bose. Ndifuza yuko ndoshika ku cifuzo cy'uwanje nzoba ndi kuri stage hariho umukuru w'igihugu hariho n'abandi batembereye umukuru w'igihugu cacu bavuga ko dufise umuririmbyi mu gihugu cacu c'u Burundi mpabwa na kado ivuye hanze ku bakuru b'igihugu byo hanze n'ingenzi zizoba zaje kwico gihe nduzi bendera beshi mbabwira bakoma induru mbabwira batsa amatara abamurika amatara mbona ku kwiyo flash nzobandi
bose badugije amadrone nkaseka acana canako hejuru bwa Mr Kibajubaju njabuka ngenda kurugi kwavuga ati ndongitse umwana wanje Lison Kibajubaju hanze y'igihugu ndirimba na Gato Derek John abona ibintu hanze ndamusangayo bose ari amasupport cyane Derek John abona amateka na cyane na Mr Guceceka sigo panchika avuguki yego guys muko murabyumva ni Lison Kibajubaju ariko atubwira indoto ziwe eka ndetse anatubwira neza yuko umuziki utana mworoheye mbega Lison Kibajubaju mbatayibanga yo agaciro waramaze nk'imisi iho gufise nico kimwe cyonyene cyanya ari ibindi bikurikira fise ibikorwa byinshi cyane sinicaye gikorwa kimwe gisohotse kubera ubunye sinumva kiniro kwibwiya sinzi no kugenda kubwira umunezero fise byishimo fise hayo uri kurakora araponda nabandi bagati umwana aho mbona vision yahazogera ni harehare byari bigoye ko abantu bo mu Burundi ariko aragufasha abana kumenga ariko aratakaza meye gusa umuntu wo hanze sinzi ibintu barabiramwe barafise vision yo kuraba ejo hawe hazobameze gute nanje namaze gucika intege nkora umuziki wa mbere wa kabiri na postinga nakora cover hari kumvisha abantu bakawumva gusa musimu nkasaba ne bamvuze ivyo mugabo gusa natanga kuvyishimira barambaza bimeze gute igikorwa cyawe kigeze kaba ari ibintu binyohera sana ubu ndavyishimira gose cyane yuko numva nuwampinga avuga ati zanda gukorera cyane nci umuziki wawe kugeze no musi yego ndavyishimira sana Lison Kibajubaju nabashimira cyane kukuntu mumukunda cyane kandi aranayibona kandi mugerageza kuzamura mwereka yuko urukundo mufise ataraguburyarya Lison Kibajubaju turashaka imira ko tubana ingano cyacu ndagushira akantu gatoya kuri ya beat yawe tayaya kugira ngo utwongere akandi kantu ruvuga yuko ndakeneye kwanza yuko ufilinga beat wawe ufilinga indirimbo yawe kuko ni yawe si yabandi mbere ko abandi bayifilinga ifoke nawe umanza kuyifilinga cyane duwa akantu kubwenge ndashaka kumanza yumvirize gatoya hama utuduwa akantu gato cyane Mutara kateni muteke Mwikari reka tepeke Muteke mkode muteke Mustase na mimi Chesa na watu watoto watoto Nakujenda nente Shakira Fatima Madina Akada mungana nabo Upishe buryoshe upishe Eti Jukumiza tapa Tapa Namusi nego Namusi nego Tigotea Tamba Fuga Tamba Kesi Tamba Kibaju Tamba Mustamba Tosi Tamba Namusi Tamba Tegoriye Risha Namusi Tamba turabandanya brother sore kidogo ibyo bintu bishasha bateguriye reka bitubwira ubunye n'ibyahe ibintu bishasha nabateguriye ko bisanzwe mu bimenyereye sivyo bindi abeshi bari bamenyereye nkakora indirimbo nkabashira amakava marinitsi ibintu bishasha rero niko ngomba kubarekura ama video kanye kana maja skuye ameze neza cyane mbega nimba atari banga izo video zawe ziba zakorewe hehe nahandi atari muri Jess TV niho urayemera sana na cyane gose irafashe mu mugongo mbega nakaye kantu maze kubona kakuryoheye cyane muri Jess TV Jess TV cyambere ngo mashimbira umubosi wayo ahari hose respect mutama abakozi bawe babigigenzamwo neza kurondera abastare kurondera abantu bakiri bato kutuduza yani twese abantu nkanje ndacari umuntu mutonya mu Burundi sinzi ko ndageraho no kwishikana mugabo Jess TV wayituzaniye nk'umubosi wacu aho uri hose ndazi naho kuko adukurikirana cyambere ndakigushimiye cyane ubahwe tuteguriye ahantu h'isuku hameze neza hari byose nk'abandi bose nk'abasani aho bari hose no babwira yuko muri Jess TV hari ibikoresho byose bitandukanye barakora ama video atandukanye hariho na studio record kandi tukaba dufise no producer sanzwe avyitwara neza akora ama hits mu Burundi nkande mutubwire AOT bamuzi ko ndirimbo yiwe yiswe imodokari indirimbo yakoreshwa imodokari by Sat B arazwi sana
ariko aravyigenzamwo neza nico cyane mbandanya ashimira umbosi wacu bandanya dufata mu mugongo nkuko nyene ko wanaje ngahandazi yuko n'umubosi wo ngahabizi muri mwe tuvugira ariko aragukurikirana Alison Kibajubaju na cyane cyane ndamubwira Messi sana ahari hose yubahwe agira ijambo nitungane agira aho abayubahwe no mu muryango wiwe hose azogira umutima w'urukundo nkuko nanje yawungiriye ukamfashije nkiri hasi azofashe n'abandi ba petit frère banje bakiri hasi yubawe cyane nk'umubosi cyane kugira nageze ngaho muri Ageze TV ni kubera abizi no muri bwa rukundo nyene no muri bwa bumwe bwacu ashimigwe cyane umutama wanje respect cyane ubahwe reka twibandanyirize rero ndibaza ahari hose uyu mwanya yamaze gukumva eka ndibaza yuko Kibajubaju uno munsi ariko arabonwa n'abantu bagenda batandukanye Alison Kibajubaju Alison Kibajubaju imba atari banga iyo mood mbona urimwo ubwo nta kantu manza kwihereza canke ni ibintu bisanzwe bikurimo uko nyene no ni ibintu bindimwo yenda bikunda sana abantu bamaze guca mu bintu byo kudansa kandi nubwo bitakunze ko ni ngamashwinde yamarime gusa cyarangyoheye ndi umuntu nkunda kuryoherwa nishimira umuntu wari we wese kandi ndubaha icyambere nigishijwe n'abavyeyi banje kugira ngo nitunganye kuba abanduta abonduta nk'abasonera ni nayo mpamvu n'umwanya ndi muri mundu nkora ikintu ndaciyumvamwo sisunikirizwa nta n'umuntu arigika gukora ikintu ndagikora nkuko ndaba nacishimiye so brothers muko ndikunda kuri Ageze TV gatuma shimira cyane kuri uyu mwanya ko muraduha mutukurikirana mutibagira like nibagira commentaire ugire partage kugira ngo nuri hariya utareka arakurira muri umwanya ejo azowe notification iza muri telefone yiwiwe kugira ngo abone ko Kibajubaju afise ibishasha kandi ariko anashimira n'abariko baramufata ku mugongo no bivuga nka Derek John ngongera avuga na Mr. Wotwa Abuguchi tazira Mr. Guceceka sogo panchika ntiyibagiye kandi n'umubosi wa Ageze TV na cyane cyane uwo niyo kwibagirwa kuba yarabize yakabashira studio kugira ngo ibafashe kumenyekanisha ibintu byabo agashira televiziyo yabwiye yuko hariho na productions turakora production guys nimwibagire kuza gukora ama hit song kandi akora ibintu byiza cyane ababizi barabizi na cyane nanje nko umukunzi wanyu ku bantu bankurikirana no ku bantu bamfana abantu banyemera bwa yuko iki kiganiro two kiduza kikagira mbere sana kiduge sana hejuru ku barundi twese muri bwa rukundo nyene na bwa bumwe like comment share dufatanye muri bwa bumwe wibonye video no genda tacuvuze kandi Gato Karakura ubundi muto abo bose mwumva nizo zibika zaramagi nanje hazogera igendo zibendera mu gihugu cy'u Burundi nkatiramenyekana tukadoza igihugu cyacu hejuru muri bwa bumwe nyene n'urukundo reka tubashimire guys yo horo dukurikirana muri uno mwanya wari kumwe na Mr. So Mr. Guys Mr. Clover abamuzi baramuzi amaze kumenya baranzi abatanze naho ndibaza mugiye kumenya ideme 24 na kwasaba ni gukora so Mr. tugushimire cyane kuba dohe mwanya murakoze cyane man namwe mwakoze twizere yuko niko tumaho kandi uzotwitaba muri Ageze TV na cyane uno munsi nyimba hariho ndirimbo cyane ziko zira trendinga cyane n'indirimbo ziko zirogwa mu piano Alison Kibajubaju agomba jana nibihe agomba jana ibintu bigezweho yabaravye abona ko amapiano ari hit avuga ati kandi akora amapiano kandi vuba cyane mugiye kumubona vuba Alison Kibajubaju ngenda babwira ko canga afro n'amapiano byose ndabikorera ko sinkubita ama copyrights ndandika ndo artist nashaka no kugura umuziki wongurira ndandika ndashoboye byose akora avuga ko Derek John yoba arimo styliste wanje gusa sanzwe na support arayifasha cyo nkeneye cyose muvuze tishaka gukorera nana arayifasha sinu mu manager me gusa ndishimiye Ageze TV kumwe nayo nikira vyigenzamwo neza mu kumfasha ikwiyansorera amasanamu muri no misi ameze neza atandukanye byose ni kuba umubosi wa Ageze TV ndabiryoherewe sana mukurangiza turashaka ubabwire nyimba uno munsi ari umuntu ataragukurikirana ashobora gutorera kuri platform zawe nyimba ari kuri YouTube Facebook mubwire aho ashobora gutorera ashobora kunkurikira Facebook page Instagram ni Alison Kibajubaju
YouTube channel yanje ni Kibajubaju, na Twitter ni Kibajubaju, Google yanje email yanje ni Kibajubaju aka original sample. Nongenda babwira yuko fisa akarugo gashasha ngiye kubatamwo, wavyanka wavyemera tuzovana nkadukorana, unkeneye sindidandaza me gusa, unkeneye tuzokorana nawe kandi support zanyu turi kumwe namwe ababosi banje nakidokunda na cyane murakoze cyane mwese mwadukurikiranye, mwongera muri kurikirana na TV yanyu Ageze TV. Murakoze cyane. Kibajubaju Kibajubaju cece kasugu panchika yego gatumanze turangirize ko kundirimbo yiwe nziza cyane, twavuga yuko vuba cyane adutamo ikintu kitoroshe, ikintu kizokora ku mitima ya benshi, abantu mukunda gutamba n'ama piano inge tukibahe guys. Yeah, bro. So release original. Gotea, tamba, fuga, tamba, chase, tamba, tamba, Kibaju, tamba, miss tamba, chose, tamba. Unomusi twabateguriye risha, Unomusi twabateguriye risha, Mabadada nukuri mundeke, Mabadada nukuri harasha, Dundisha, hadasha nukuri mundeke, uwajara kaze ni mundeke, munika rebeka nibiki, mundeke nukuri mundeke, usicheze na mimi, cheza na wale watoto wadogo, nahuje ngarenze, Shakira Fatima Madina, Panda Mungana nabo, ubyoshe, upishe, ndetse kutia, chukumiza tamba, Unomusi Yo guys, ciao. Tuzosubire ku munsi w'ejo mu kiganiro cyacu gikurikira cundi muririmbyi niriwe ndababwira muri no mwanya. Thank you very much. Turakunda cyane.